Inkuru nziza ya Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Luka mweranda. Ndahazwa mukama. Umunsi wo gufatwa uhaye wegereza. Yesu afata icese inzira irora i Yerusalemu, atuma integuza imbere yiwe. Nazo ziragenda zija mu mihana y'Abanyasamariya kumuteguriza. Ariko ntibamwakira kuko yaja i Yerusalemu. Abigishwa biwe Yakobo na Yohani babibonye baramubaza bati, Mukama, ntiwo turekurira tugahimiriza umuriro ukabashungurukira ko ukabatikiza? Arahindukira arabakankamira ati, mwebwe mwaranyobeye, umwana w'umuntu ntiyazanywe no gutikiza, yaje gukiza. Baca baja mu yindi mihana. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Tuzirikane twisunga iri jambo ryiza ry'iki citabirizo c'Izaburi rigira riti, umukama turi kumwe. Ninde ari kumwe n'Imana? Umukama abana kumwe nande? Ari hehe? Ni kibazo gikomeye cyane, kandi umwe wese yategerezwa kwama yibaza ati, ubwo ivyo ndimwo uyu mwanya, ahandi ibi mpagazemwo, ibi ndiko ndiyumvira, ibi ndiko ndapanga, ibi ndiko ndategekanya, ndi kumwe n'umukama? Kuko nogira nti aho niho hari ubukiriro, kandi burya niho hari n'ubuhigwe. Kuba kumwe n'ibindi utari kumwe n'umukama, haragera igihe kumbure n'ivyo bindi muri kumwe ugashobora gusanga biguhindutse, ukumva muri wewe usigaye umeze nk'umuntu agaragara. Kuba kumwe n'ibintu utari kumwe na nye n'ubuntu, haragera igihe ukumva umenga ntibihaza umutima wawe. Kuba mbere kumwe n'abantu utigera uba kumwe n'uwabaremye, haraza igihe n'abantu kamenga barakurambiye, ibintu bikakurambira, ugahakwa guta akanovera k'ibintu vyose. Kuko umuntu Imana yamuremye imwiremera. Kujya tuvuga, si tubivuga mbere, ni ijambo ry'Imana ribivuga, niti umuntu yaremwe ku ishusho y'Imana. No kuvuga yuko nta kindi kintu na kimwe gishobora guhaza umutima wiwe, guhaza ivyipfuzo vyiwe, guhaza ubuhigwe yipfuza igihe atari kumwe n'umukama. Umukama n'umuhinga arazi ingene yabigize. Hari igihe usanga umenga turacambigwa nk'ibintu, canke tugacambigwa umuntu, ukamenga mbere twatwawe, twaborewe, twataye umutwe. Mbere bamwe mugasanga aratanguye no gucira inkonda mu vyo ariko aravuga. Hari igihe umuntu ubona akaza akakudraga, ukamubwira turi kuracira inkonda nta soni. Kandi ukabona yuko vy'ukuri umenga kenge kagiye, kubera yuko hari ahantu yatakaje kuba kumwe n'Imana. Si ukuvuga yuko umenga Imana iraja kure yacu, mugabo twebwe turashobora kuja kure yayo, kuko muri twebwe yarishiriyeho urubibe. Imana urukundo rwayo nuko rumeze, nta numwihata kugira ngo ayakire vyanse bikunze. Nibimwumvise na Yesu bamwimye inzira mu Banyasamariya, ntayihata, araca ku ruhande akarengana, akabarindira igihe cyabo. Kandi ntarengana atukagurana, mwambimbimwe muranyimye inzira muzorubona, abasha rindi hari ico muzobona. Oya, arirenganira aho abigishwa bobo bagomba gukoresha ingimba ngo bahatire abo Banyasamariya guhinzira Yesu. Nta na rimwe Imana aho hantu yarayihaye urubibe. Aho hantu Imana yarashimye kuba nyantege nke, yarashimye kuba faible, kugira ngo wewe nyene mu rukundo rwawe abariwe uyihugwinjizo, uyibwira uti kazi wanje.
nico gituma tudashobora gutangara igihe ushobora gusanga kuko hari igihe bitangaza abantu nagatangara kagira ati bigenda gute ko Imana umenga irarekerana irarekerana ubwo niyo sohoka mukama abantu batufasha kuba tumaze batugesheje aba bantu niwo sohoka kabakubita amakofu kabakangira navyigira kuko igihe cyayo cyo guca urubanza ntikiragera ntisohokera ubwa mbere urubanza ntisohokera ubwa mbere gutikiza isohokera ubwa mbere gukiza eka mbere nuzokwa nka kwakira urukiza rwayo akankiririza gushika ku kanyuma sinayo izo mu cyurubanza oya yashushu twaye muri wewe iyo nyene harazigiye kagucira urubanza kakwereka iti wewe waranse kwakira akaryo kose Imana yaguhaye byarakunaniye kwakira ukwihangana kw'Imana waranse mbere urankiririza ukwihangana kw'Imana waranse kwakira ukuboko kw'imbabazi z'Imana uguma wisigura uguma wibona ko vyose iwawe ari sawa kuri dinye ukabona umenga ntukeneye guca bugufi gutambutswe ahubwo nyene ugira igihagararo cy'ubuni nahazwe uri kumwe n'Imana rero n'uyu bwa mbere by'ukuri ayihamagara mu kuri kandi akayakira mu kuri akarondeza ukuri kwayo si ukuvuga ko ari umweranda heje atagatosi oya mugabo no muri ivyo akumva ati aha n'ubundi ndahakeneye Imana kuko atariyo sishobora kwiha ubweranda n'ubwiza bwayo niyibumpa ku buntu bwayo ni giki ufise utahawe jambo ry'Imana rirakoza Paulo ariko arabaza ni giki ufise utaronse utahawe n'ubuntu bw'Imana umuntu kandi ari kumwe n'Imana niyo twumvise agaruka muri iki gisomwa ca mbere afise iyi nyifato uku kwiyumva ukungene Isirayeli yiyumva Isirayeli sinzi ko murayumviriza neza mu bwuzure bwa mbere eka mbere n'uyu munsi nuko gusa nyene baca bikebereza mu gushaka kuba nk'ababana b'umuturagaro bagashaka guca bamara abanyapalestina bose kugira ngo biyagurire bagarukane bagira iki kandi ugasanga baritwaza nyene n'Imana kuko kuri bo hari ahantu bagarukiye ntibigeze bakira Yesu Kristo ntibigeze bakira Yesu Kristo niko nabarya bose bakumva umenga nabo nyene bo bamara bagafuta Isirayeli kavaho nizo mpari n'ubu zihari sekagira iti jewe ndiko ndigwanako ndiko ndiyagurira ndiko ndikomeza kuko abantu bose badukikuje bagira bati ni bafudike no kwikarata ariko ntimenye yuko ari kugwiza kandi inzigo n'ugwanko kuri bo nabo bakagira bati wewe ntushobora kubaho tuzogufuta naho intambariri kandi nuko bimeze bijya tubona ku bihugu hari igihe biza ku bantu umwe n'uwundi bikaza mu migwi aha abantu bose bagombye kuganzanya kugenderanira nako bafatwa n'abaganza hakagira igihe bikabananira bagashika ahantu twita mu gifaransa l'impasse bikanka umwe akumva ati ndafise raison yuko ndiko ndigwana kundi ndifise ariko ndiko ndigwana ko kubera akantu k'ingimba kaba mu muntu kagafatana n'ubwoba uri kumwe n'umukama rero tugaruke kuri Isirayeli uko tuyumva mu bwuzure bwa kera uko kuntu twumvise ijambo ry'Imana ritweretse ngo ni igihugu cyumva yuko cyatorewe kuba umugisha n'umuhezagiro mbere ku bindi bihugu cyatowe kugira ngo ibindi bihamagagwe si privilege yuko umenga
ni ikintu cyo guca yigunga, ahubwo ikumva iti abandi bose bazoza ku Mana barabiye kukungene Imana iri wacu, Imana y'ukuri yaji wacu. Ngoraba ibihugu vyinshi cyane bizoza bivuye mw'isinzi ry'ibisagara vya hose, navyo vya bisagara bizotoshanya bivuga biti ingo tugende gusaba umukama, tugende kurondera inyonga z'umukama nye n'ingabo. Jewe ndaje. Umuntu arondera umukama nye n'ingabo, ariko kandi bikamutuma agira umutima wagutse, akumva ko ariho atariho kubwiwe wenyene, ariko ariho kandi kubw'abandi benshi, kugira ngo n'abandi benshi bahezagirwe kubwo guhezagirwa yagabanye. Kugira umutima wagutse. Umuntu afise umutima yagutse aba kumwe n'Imana. Umuntu afise umutima wagutse urengera koko kiwe, abo mu bwoko bwiwe, abo mu ntara yiwe, abo mu mugambwe wiwe, abo muri twa tuntu twiwabo, akarengera akagira ati ndiho kugira ngo umuryango w'abantu, akumva mbere ko umuryango wiwe wacitse umuntu wese, agakura umuryango kuri utwo tundi tuntu twose François bavuga tumusitue dans l'existence, tumutuma agira ati jewe ndi naka, akava muri icyo kintu cyo kuva ndi naka mwene naka mwene ngaha mwene ibimwe, akava ngaho hantu akavuga ati jewe ndi mwene muntu wese, kuko yumva ko mu bumuntu bwiwe yagizwe umuvukanyi w'icitwa umuntu wese, w'icitwa umuntu wese. Akagenda kuri iyo identité universelle. Tugire Kristo. Mbe mwari muzi ko aricyo bivuga umukatolika? Hari gihe ubona umuntu ari umukatolika mugabo kaza wumva ngo banaka ngo sindabanywa no mu mazi, ngo bwabwo ko ngo buraje, ngo abantu bahanaka, ugira utanga akazi ngo mbe uvuye hehe ngo uruwahe. Umuntu agikorera ngaho hari n'ibintu mbere bihakwa kutwica, umenga binyegejemwo ibi byose twivugisha ngo nugukunda igihugu, ugasanga ugikunda kutariko, ugikunda kuko ari igihugu ciwawe wicapurira, mugabo ntukunda bo mu gihugu bose. Harabudashaka ko babana kuba musangira, harabudashaka ko muba hamwe. N'igihe muri hamwe ukamenga muri yorobekana ko, ugapimana ku kajisho mugasukiranira utuntu mu kirahuri. Ni kimenyamenya cyuko nturaba umukatolika, nturagira un cœur universel, une fraternité universelle. Ico kintu kirahambaye. Mbere ukabona yuko hariho abantu igihe batera begera Imana gose, ukabona ingene bagira umutima wagutse gushikaho barengera n'amaraso yabo, bakumva umenga barategerezwa gutabara abandi benshi, kuko twatakaje uko kwiyumva nk'abantu b'igihugu c'Imana. Tuca tuguma twiyumva nk'umenga twugaraniwe mu mugambwe, twugaraniwe mu bwoko, twugaraniwe mu ntara, twugaraniwe mu gihugu. Yumve ko n'ibindi bihugu birimwo abana b'Imana kandi ko arabavukanyi bawe, naho wateretswe kugira ngo usayanganemwo, usayanganire ku bandi ubwiza bw'umuvukano utagira imbibe wakuye kuri Yesu Kristo. Bizogenda gute none ko woba kumwe n'umuvyeyi w'isi yose, hanyuma ukaguma usanga umenga wiyuruganira gusa kubi wawe, kandi si ukuyugarana gusa, wiyugarana wigizayo abandi, wigizayo abandi. Bene ivyo byo kwiyugarana
twigiza y'abandi, nibi bivyara iyi mpengamiro twumvisemwo aba bene Zebede. Haca hagera yuko wiyumva yuko umenga umuntu wese atagukundiye ivyo ukunda, adashize aho ushize, womenga abaye nk'ukugwanya, ukumenga n'uwo gukuraho. Ariko turabe iki gihagararo ca Yesu. Mumenye yuko igihe cyose tuja muri bwa macakubiri bwacu, bw'amoko, bw'imigambwe, bw'ibiki, bw'amazuru n'ibiki vyose, mumenye yuko muri uyo mwanya Yesu ashobora kugukankamira akakubabwira ati we waranyobeye. Uvuye gusangira muri aka kanya nuri gupimira abantu ku mazuru. Uvuye gusangira muri aka kanya none uri kuriruka kuri mugenza wawe ngo nuko atari mu mugambwe wawe. Uvuye kunyakira kwakira cœur universel none uri kurima akazu kabereye ngo nuko atari mu mugambwe wawe, mu vyumviro vyawe. Tukibaza ngo tuzotera imbere. Ntibikunda. Iterambere nyaryo n'umutima wagutse, umutima ukorera kuri kimwe twita inyungu rusangi, kuko twumva ko dufise un cœur universel. Mugabo wa mutima w'ukumenga uwo tutari kumwe, tutabyumva kumwe, mu bwoko kumwe, gacu ugomba kumera nk'aba bahungu bamwene Zebede batarahinduka neza. Ni bimwe bica bituma umenga ugize ubwoba, nta mahoro uronka, ugaca usanga umenga ikikwimye inzira cyose ugomba gukoresha ingimba. Kandi hamwe ugakoresha ingimba kibaza uti ndiko ndafasha Imana. Aba bantu mu kwimizira Yesu mwibaza ko byari bifatiye kuki? Bimwe nyene vyo ngahi wacu, ibintu byo muri kahise, kuko aba banyasamariya ntibumvikana n'abi Yerusalemu. Bari bapfuye iki? Ni ibintu byo kuva kera igihe ubwami bwigaburamwo kabiri. Ni byiza yuko mu kuzirikana ijambo ry'Imana dushika ngaho kugira ngo umuntu yumva ati urugwanko ruvahe. Yesu ariko aho gugwanko go kuva kera kurinde inyuma gatonya ya Salomo muramubona mwe twamaturirimba ngo yari afise ubwenge n'ubwitonzi. Umwanya wose ntiyari afise ubwenge n'ubwitonzi. Hariho umwanya vyamunaniye aratakaza ubwenge n'ubwitonzi mu Mana. Ibintu yubatse, ibintu bimwe dukunze kubona tugatangara ngo ibintu ngo birubatswe ni vyiza, igisagara kirakayanga, ni bigracier biki, mugabo kumbura inyuma hariza nkana. Ivyo bintu bimeze nk'imva, harimwo imitima myinshi yakomerekeyemwo, ngakore ko tubona inyuma bisa neza tukagira tuti barateye imbere, mugabo vy'ukuri hari imitima isa neza nk'ivyo bintu vy'inyuma. Kibazo gikomeye mukama tubaza, kukwigiha imitima idasa neza bifise guhinduka mu kanya gato, kandi murazi yuko kubibomora biranyaruka gusumba kuvyubaka. Murabizi ndaba mu magume kabona inzu nziza y'umuntu muri quartier kuko yahunze bamuhora ubwoko, nta n'isaha yahera bakayishira hasi, yayubatse imyaka n'iyindi. Gusambura biroroshe gusumba kubaka. Ubwo gwanko ruva hiyo. Salomo yarakoresheje ibikorwa bikomeye, arakandamiza abantu bamwe kugira batange amakori y'ukubaka ivyo yubatse. Amaze gupfa, abo mu buraruko bamwe nyene bo hariya za Samariya mu bugarire batuma ko umuhungu we yitwa Roboamu, bati dutabare uturuhurire, udukure kwa makori, udukure ko ibinabiriya vyose so yaturemetse kugira ngo yubake ubusayangane bwa Yerusalemu. Roboamu yaciye agira iki? Agenda kubaza abantu bakuze ubwa mbere babanye na se,
baramubwira bati nivyo so wawe vema bari abantu yarabacukishije yarabaruishije batezurire. Kazokuma umuntu wese aguhanura gutyo vyumve. Yabaje abasaje yarakiri muto, abasaje baje kumwishura gutyo, abantu b'abanyabwitonze baje kumwishura gutyo cavuga ati ibyo bambwiye kumenga si by'abajeune, si by'abajeune. Acagenda guhanuza abajeune bagenzi biwe. Murazingira amabasa marasa ashushe bijya mihimbiri ngo ariko bahindura ibiki, wahubwo babwira uti yuko agatoki kawe konyene kagaherereza kashobora kubagirira ico kashobora kubagirira, bose ubasumete bakugamburuke. Iyo mihimbiri nkuko nyene kwa abahungu beneze bya bintu byo kwipompa ukagombirwa ko abantu bose bagendera munsi y'ibirenge vyawe. Aca yumvira ivyo agenda kubabwira. Rero ariyemera ko bacamubwira bati Salomo ugume hi Yerusalemu natwe tugumine. Igihugu kiba gitemutsemo kubiri, haca haba igihande cyo mu buraruko citwa ubugarire gifise umugwa mukuru Samaria, n'ikindi gihande cyo mu bumanuko citwa Yuda gifise umugwa mukuru Yerusalemu. Igihugu gitemukamo kubiri. Nuko kenshi iyo tudashaka kugenza ubutungane n'ubwitonzi, iyo tutamenya kumviriza abandi, dusanga twebwe nyene turiko dutema igiti twicayeko. Impera n'imperuka bizana ugutemukamwo kubiri, igihugu kigati nguvu, abantu bagati nguvu, imigwi gati nguvu, ubutumwa bugati nguvu, kuko abantu bacanyemo batacumva wa mutima universel. Imisi yose kwama turondera kumviriza umutima w'ubwitonzi utwegeraniriza hafi y'Imana. Kandi nkumva nti sindiho kugira ngo niyemeze canke nikwegere ko sakurayo n'abandi nibaze ko kuduza ibintu vyanje jenyene ko ndiko ndatera imbere, abandi bariko barasubira inyuma. Bizoteba bivyara ikintu kibi, bizoteba bivyara ikintu kibi. Yesu arabizi, arazi ico bamuhoye, mugabo ntagomba kwihoza nawe ivyo muri kahise. Uzobona kumbura umuntu agufashe nabi, aguhoza ibintu we utazi, aguhora ibintu utazi, kandi harimo ubujuju. Ugafata nk'umuntu uri kamuhora ibintu byo mu 65, 69, 72, 93 nta vyazi. Ivya 2015 kuko ari muri quartier yabereyemwe ibintu nta vyazi. Ahava kuko ava ngaha uhanka nta vyazi nta birimwo. We yakugize iki? Mugabo bimwe vy'ikivunga n'ubujuju bukabije imbere y'Imana. Uri muri ivyo cyane ndakubwira inkuru nziza, uri kumwe n'Imana. Iyo ni inkuru nziza, ubimenye kutari kumwe n'Imana, utangure kurondera Imana mukuri. Nta munyamaca kubiri numwe umuntu agenza ingimba yigera bakumwe n'Imana. Yesu akabakankamira ati mwaranyobeye mwebwe ntimuri kumwe nanje, agafata iyindi nzira. Dusamukama kugira ngo muri ibi nyene tuba mwaho hanze twame twimenyereza kumva Imana iri aho Mukama ari, kugira ngo habariho natwe dushingira tumukurikire. Nawe ushobora gusanga ari ahantu benshi batakira, batumva, badashaka kwakira abantu biwacu, bamwe bo mu bwoko bwacu, mu ntara zacu, migambwe iwacu, tukababwira tuti jamais jewe ndi umukatolika, ndi umuntu afise umutima wera ushamikira ku mutima w'Imana wugurukiye bose. Uri kijuju niho babamara, nta bwenge mugira. Wait and see.
kuko utari umunyamacakubiri yazigiye uhura n'abantu biwanyu bakakubonamwe umuntu yakira neza bose yaturika ijuju, niho babamara tuzora babazohera. Canke niho mwebwe mwimara mukimaza ivyipfuzo byo kumarana, ugasanga turi ifuta imbere y'Imana, turiko turifuta mu cy'ubugingo, mu gitabo cy'ubugingo. Umukama biturinde twebwe twumva amajambo y'Imana, twame tubogora dutabara ibihe byacu, igihugu cyacu, imigwi yacu, igihe agashetani kagumye kagomba kuzirora kakavya ibintu vy'urwanko rwo muri kahise ngo kabuze kazoza kacu, nako kabuze kubu kacu gutera kagana kazoza keza. Rika nimutatabara iki gihugu mu giza amacakubiri, muri mu bantu muzokubitwa nyinshi, uko nayo ko mwita abakatolika. Ukazokwanka kugirira neza mugenzi wawe ngo nuko ari umuporoti canke nuko ari umuyisilamu, uzovuga ifise umutima wa katolika. Ukazokwanka kugirira neza uyu nuriya ngo nuko umuhoye ibi na biriya, Yeza akagukankamira akagira ati we waranyobeye. Dusaba Mukama ntitwigere tumuyobera, ahubwo tugerageza uko dushobora kose adufashe, aduciye ko, aguma twumvisha yuko turiho kandi kubw'abandi, kubw'abiwe bose. Amen.